Fabilove ndamukunda kubera n'umuririmbyi aririmba ari pop iryoshe cyane kandi hari ibintu dura twumva nyene ngo Bface hari nk'indirimbo hari gupiga Bface nyene twumviriza amajambo ukumva umenga bariko barabwira Fabilove kandi akwe kwa tumukunda Fabilove yatwumva umenga biratubabaza ahubwo nk'ijya ndirimbo n'umupangayi yaragize nawe yarakwiye kubivuga nyene neza nyene akabimubwira kamubwira ati we Bface kwe kwitonda akaraguza aramwiyumvira Fabilove kubera Fabilove ararenga abarapere bo ngamba Burundi abarapere bo ngamba Burundi abarengeye kubera ni wambi bumvirije nawe ugenda mu Rwanda cyangwa kaja Tanzania akubwira ati umuririmbyi w'umurundi yitwa Fabilove ararapa sana cyangwa nk'ijya ndirimbo ntaco wanze kweri nakubari love nakubari musazi nibaza gatawundi muntu arabishikako tureke kubeshana mugene murondera abarapere bose baba barabaye ngaha mu Burundi umuntu amaze gukwiza iyo myaka akiri kuri hit muza gusanga atawuhari ntawubaho n'abandi bako barabikora kuva muri aya 2016 bako barazana umuvuduko ntituzi ko ari wa muvuduko w'isaki hiyo nshuti bagenzi maranya mwumviriza biganiro bica kuri Amisho TV twizere ko mumeze neza aho muri hose ni Rosi presenter kuri micro ndakuramutse ndaguhe nikaze muri kino kiganiro cyacu no munsi ndetse ndakwibutse utari bwakora subscribe uyikore kugira ngo uje mu rutonde rw'abambere baza bararonka ibikorwa byacu utibagiye gukora share ku bandi kugira ngo nabo birabire ivyiza uri kurabona utibagiye kandi gukora like canke dislike ndetse na comment ku byo uzoba wabonye kuri no munsi ni Rosi presenter nagerageje gushika hano mu kanyosha hubona atwihagarariye ariko twaje kura muri ivyi yitwa Cash the Kitchen Boy ariwe yitwa Fabilove umuririmbyi ubona ko agerageza kwandika indirimbo nyinshi n'umuririmbyi ubona ko iyo tuvuze abaraperi bagera kuri 5 hano mu gihugu cy'u Burundi izina giwe ritabura twagerageje kuza kumura kugira ngo tuvugane nawe byinshi aho n'inyuma yaho yanditse indirimbo yitwa abapangayi aho ndetse benshi bumvise abapangayi barabura icyo batahura muri ivyo ariko mu nyuma baze kumva indirimbo nawe nyine bataronse ibyo bagenda gutahura muri iyo ariko kumbure baza gutahura byinshi ari uko turi kumwe na The Kitchen Boy ariwe Fabilove umwanditsi w'iyo ndirimbo n'izindi harimo na za Master ndakura mu kije Fabilove ibana fresh umeze neza umeze bien yes nyuma yaho abantu bamaze kubona cover y'indirimbo ati yabapangayi hari abantu biyumvira yuko bo bufisa abapangayi kumbure pangisha ugiye kwishyuza byari bimeze gute bon nico novuga yuko benshi bakunda kwihenda ko donc barakunda kwihenda ku iyo babonye amatitre ye wanje nico rero mbashaka kwereka yuko abaririmbyi tuba dukwiye kwandika nka kujya kw'abanditsi donc iyo wanditse no faut pas yuko abantu bose baca babona ivyo wanditse le content hanyuma kandi nongera mbwira abantu b'abafans no faut pas yuko bazohora batangura gutamba ava yuko indirimbo ivuga so rero ni vyiza yuko utangura gukomanta ari uko wamaze kumva ikiri ndani sito nko kuri Jewe bazokwama bihenze ku bintu vy'amatitre rero nico gituma novuga yuko Bose bararindira gato bakabangira gato sino urabona yuko indirimbo abapanga yatahisani isaniye nivyo bakubaribaza kuko abapanga nako ndavuga ivyiyumviro biri mu mutima w'umuntu donc biraba bibi cyo bikaba vyiza rero je nahagaze ku vyiyumviro bibi abapanga babi yes ari ahantu wavuze ati ngo inzigo ibiki kumbura ashitse gusigura iki ngo ushari inzigo ngo iki donc ijya ndirimbo mu isanzwe ivuga abantu afise ivyiyumviro bibi nivyo mba ndiko ndagereranya n'abapangayi so abapangayi n'umuntu aza kugupangira mu nzu yawe donc ushaka yuko hari cyo gufasha kumbure nubona yuko hari cyo azokungura urumva hanyuma yakubereye umuntu mubi cyo ukabona vy'ukuri ko wihenze kuri uwo muntu urafise kumusohora uramusohora egirevre ntavayo ubwo nyene mugabo ikiringo ciwe kigeze arateba kavayo urumva n'ivyiyumviro nuko ciyumviro kibi mu mutima wawe uragikurayo ingeso mbi mu mutima wawe urayikurayo ntishoka ivayo ubwo nyene igenda pore mpaka ikiringo cyayo giheze ikagenda so nuko rero ibintu bimeze niko novuga rero bijya vy'inzigo mba ndiko ndavuga kuvyerekeye donc iyo mikorere mibi y'abantu bashira mu mitima yabo so ugasanga umuntu afise inzigo yukundi atera imbere ugasanga umuntu kugira ngo ahijambo umuntu arinda kwaka ibiturire kugira umuntu afashe uwundi arinda kwaka ibiturire wakumva Fabilove bamwisa ati ebana ni mu best rapper in our country
bikakubabaza sana wakumva ukabona abakobwa ashobora kwihiswaga iki niki mugafise objectif yo gucisha amafaranga urumva ivyo byose rero ndabivugamwo nkerekana yuko no mu stari wa mbere ndavuga yuko sinaje kuvuga ivyo abapanga amazu naje kuvuga ubundi bwoko bw'abapangayi yeah donc rero nivyo vyivyo rero nako ndavuga bandiko ndavuga ivyiyumviro bibi yeah biramaze gushika Fabilove muri ino career y'umuziki wiwe aza gusaba icyo bamufasha mu muziki bakabanza kumusaba kanoti je navuga ko bitarashika ntibirashika mugabo donc umuntu arashobora kubwira a nawe ukabona n'ivyo yashatse kuvuga so nego navuga yuko mu buryo bweruye sindabibona mugabo mu bundi buryo ndashobora kuba amaze kubibona yego yesi mu bundi buryo ati ndashobora kuba amaze kubibona abapanga n'indirimbo yasohotse inyuma yaho babonye indirimbo cyangwa bumvise indirimbo yitwa Insolite y'umuririmbyi ahanini bakunda kuvuga yuko mukebana muri ino rap hano mu gihugu cy'u Burundi ariwe Bface ku ndirimbo yitwa Insolite bamwe batangura kwiyumvira yuko kumbure wayizanye nk'iyishu wowe wayizanye kuri inde ni special kuri Bface cyangwa ni kuri inde inki indirimbo yitwa abapanga yiwawe yasohotse inyuma yaho bumvise Insolite ya Bface bamwe bacatangura kuvuga yuko uyizanye kugira ngo wishure Bface je nibaza uko iri special ku barundi bose bisanzwe n'abanyamahanga bari barimwo nuko batabumva ico kirundi sino iri ku bantu bose iri dediye ku bantu bose urumva nibaza rero nawe nimba arimwo mu barundi nibaza ko nawe nyene arimwo mu bantu bose mu barundi bose rero umwe wese acaraba ikimuraba nimba harimwo ibimuraba fresh mugabo je naririmbiye abantu bose kuko n'indirimbo y'impanuro y'ubutumwa bwiza sivyo yuko hariho benshi bashaka kuyihindura mu bindi bintu ni indirimbo ifise ubutumwa bwiza indirimbo itajana n'ivyo bindi bibaza abantu yeah indirimbo Insolite ya Bface wamaze kuyumva je novuga yuko je indirimbo z'abarundi ndazumviriza zose nta ndirimbo nimwe isoka yo mu Burundi ntumviriza ndazumviriza mugabo ushobora kumva zitaryoshe ukayumviriza ukarambirwa ayo ushobora kumva iryoshe ukavuga ati indirimbo ni bon fresh mugabo zose ndazumviriza quand même ni muri ingi bivugwa yuko mukebana hano mu gihugu cy'u Burundi muri ino rap murimwo ariko hanini mukebana bisigura ko ngo binagoye kubona Fabilove na Bface bahana yambo mwibarabara binagoye ko Fabilove asohora indirimbo isa nk'iyo kudisenga umuntu Bface abure kuyishura jewe cyo novuga novuga ikintu kimwe abantu barakunda gukonkiransa ibintu kandi ivyo nivyo bituma umuziki w'u Burundi uguma mwitwo tuntu tw'utubifu ko jewe nta beef ufitane n'umuririmbyi n'umwe nikimenyamenya murazi yuko Big Fizzo aramamagaye muri Collabo yiwe Satb arampamagara muri Collabo yiwe urumva urazi ko binagoye kubona Satb Farias Lolilo nuko nyene ibintu bitarajabona cyo bigire nabonye arampamagara muri Collabo yiwe ba Masterland arampamagara muri Collabo zabo Apise Ndove arampamagara muri Collabo zabo est-ce que iyomba fise umutima mu bicanye yatugiranira amabifu n'abantu kwirika bose dukorana so rero jewe ikintu no kubwira concurrence bashira hatariho kuko n'uwo muntu muvuga je ntituririmba kumwe ntaho bisa bisaniye urumva arafise style yiwe aririmba jewe nanje nkaririmba hip hop yiwaje so rero muri ico gihe numva umenga biba bigoye yuko badukomparana n'umuntu tutaririmba kumwe ya twaririmba kumwe aho fresh Fabilove aririmba hip hop ico kintu nagisiguye peut-être ahubwo mwe karumwe mutagitahura mwe muko murakimbaza je ndirimba hip hop yati nakari utubye nakagwa aririmba ukwiwe nawe ukaririmba hip hop nkuko twari umwe wese arafise uko asigura style yiwe mugabe iconze cyo ntituririmba kumwe style yawe wisigura gute style yanje jewe no kubwiza ukuri yuko ni real hip hop ni hip hop ni rap ya hip hop donc haba muri beat ni hip hop haba mu kuririmba ni rap donc vyose uza gusanga nk'iji bisabwa byo kwitwa umu rapper ya hari benshi bavuga ati Fabilove akunda gukoresha beat zitari gwiwe ivyo bari ukuri bon icyo navuga ahubwo urakoze kumbaza ico kibazo bisanzwe abenshi barakunda yuko baramaze kwishiramwo
yuko mu Burundi dukora ibintu vy'uburofa ibintu vya fake urumva bamwe bigatumwa n'abaririmbyi baja muri ubwo studio bw'ubuduruduru gasanga bakoresha beat nyene cyangwa bakarizo mu Burundi ya image twamaze guha Burundi yuko mu muziki w'u Burundi beat itegerezwa kuba y'uburofa ibintu byose bitegerezwa kuba vya fake vya bindi wumvise ngo isima yakorewe mu Burundi uca wumva yuko ari ya fake donc il faut ko duha agaciro ibintu vyacu urumva ibintu vyacu hari ibikomeye hari ibikaze je nkorera muri studio ikaze nkorana n'aba producteurs bakomeye cyane uravye Crazy Bright urumva novuga uravye Crazy Bright ukuntu akora akaba ari engineer de son n'umuntu afise amanuze ya ma certificat menshi yaronse ku bintu yigiye nyene ibintu vya son ibintu vya production uravye n'indirimbo yankoreza mwana w'imuhira niwe yangize Fabilove mwana w'imuhira za Kuri nkofero za dogo za zana kamera donc indirimbo zose zagiye zirahitinga Bright n'umuntu akomeye cyane niwe yakoze n'indirimbo afise amanyama ya Satb urumva ugacushira ko DJ4 ni wawundi yankorera ntuze ntaco wanze akankorera master akankorera oh my god so n'umuproducteur abizi cyane ari nawe yakoze indirimbo ya Nelson B indirimbo yigeze guhitinga ya mbere nuko ndayibagire gatoyi urumva so uza gusanga n'abaproducteur ari babiri bagiye hamwe urumva umwe wese ari kwije bagiye hamwe no hava banzana ibintu vya fake quand même baramaze kubona yuko n'indirimbo Bright wenyene yakoze Crazy Bright yakoze ni indirimbo abantu bose baguma bibaza ngo ni telechargement urumva rero bagiye hamwe na DJ4 urumva ko bazana urundi runtu rumeze uko dikone cyo tuma rero biba confusing baraza urumva hazo hari umuririmbyi afise umutwe uremereye hanyuma producteur bakaba bafise ibintu biremereye none gasha twereka gukora ikintu kiremereye gute nuko bimeze nta telechargement nta beat twigana ni ibintu twebwe nyene twese tukoranye hamwe turi batatu tuzana uruntu rumeze uko bivanye n'ubumenyi umwe wese afise bavuze yuko ari beat we ugira nta telechargement ibamwe kubera ko haba hari ingufu ziwawe n'iz'umu producteur yamugaza mukazana ikintu kizima kiretse indirimbo imwe gusa indirimbo yitwa Master Nimbo yitwa Master ego ijya Master uretse ko hari utuntu tumwe twagiye turamodifya gato imugabo novuga yuko ni beat nari natanze comme challenge nayo n'uruntu ni nka kujya kumupira urumva ni nka kujya kumupira challenge imeze nk'umupira donc umupira ushira mu kibuga mwese mugakina mugapasi yana mukagira gute donc umupira rero ntusaba ubwiza nusaba ngo kuba ufise iswaga nusaba kubugize gute donc ni kintu mukina mwese urumva rero challenge ni kimeze wowe wakoresha beat yawe wakoresha beat y'abandi challenge ni ibintu bisanzwe kuko ni kintu mwese muhanirana ni naho havuye amajambo ati Fabilove ntibikunda kuyozana challenge ku ndirimbo yashizemo beat itari guyiwe urumva mu gihe wowe utahura yuko beat mu ndirimbo ya challenge ushobora gukoresha beat yiwawe cyangwa iy'abandi ariko abandi nawe ntibabitahure nkuko bisigura gute none bro indirimbo zose maze gukora ko atandirimbo ya fake irimo cyangwa ifise beat ngo y'ubuntuze y'ubu novuga ya fake urumva nta beat y'uburofa je nigira nkoresha none gasha jewe ngiye no muri studio usanga nifitiye gitari jewe mugabo hari abantu vraiment umuziki twebwe twawugiyemwo kubera ko tubona yuko n'uwo muziki twawukunze kandi uturimo no mu maraso none nkaho bajije abarapere bo bavuze gitari nga mu Burundi uza usanga atanumwe gira uza gusa bo abo ntazi sinzi moza usanga abo bose bavuga nta numwe nigasha nta numwe usanga azi ibintu vy'umuziki nigasha wo cyuvuga ngo niki ego irevre hariho ba Prizi bafise ama studio yabo mugabo nje ndiko navuga muri aba rapere bandi uza gusanga vraiment no kuri ibintu vy'ama instrument ibintu vy'umuziki vraiment birabagora tugiye kuri ico cha challenge jewe novuga yuko mu ndirimbo zose maze gukora eski kintu cyoshobora kunana none abapangaye ijya beat sinabonye abantu bandika ngo ni telecharger vraiment les commentaires nabonye abantu banditse ngo ni telecharger donc bisigura ko hari ibintu batarabona mu Burundi bataremera ko ari vyo mu Burundi ivyo rero nivyo dukwiriye gukora abarundi babone yuko natwe abarundi dukomeye
kandi dushoboye vyose. Yeah. Fabilove agiye gukora gute kugira ngo yumvishe abarundi neza ko beat akora atagize guteresharja kuko benshi bakunda kuvuga ko arizo guteresharja urumva ko n'indirimbo shasha ariyo yitwa abapanga bakubwira ngo ni teresharja muri commentaire za kuri account ya YouTube ugiye kubemeza gute none gashaka kundi no bemeza no kuwe numva bashaka bazovyemera bashaka bareke mugabo kimwe gusa abazoshaka kuvisita bazoza bavisite muri studio sanzwe nkoreramwo ya Rock House Records baze barabe ko ibintu bitunganije ni studio novuga yuko yikoze kandi iri ku rwego rwiza uravye staff yayo uravye ibintu vyose uko bitunganije muri studio abona yuko ni studio iri ku rwego rwiza so bazoza rero barabe bavisite barabe projet y'indirimbo zanje zose nkora hanyuma babone ibintu byose kari byo ko kari ibintu biva mu maboko y'iyo studio kuko nibaza bamwe bamwingana kutavisita ni ibintu biyumvira gusa umutwe bagaca bavuga muga irifo kuba bavisita bakaraba bakavuga ati akorera muri studio hanyuma bakaza bakaraba bakavuga ati twereke projet y'indirimbo bakabereka vyose nta kundi no bemeza mugabo nuvumenga kwama twishira hasi kubona ko umurundi ikintu akora yuko ari ikintu ca fake ugasanga umuntu meme ni sabune yakorewe nga mu Burundi muga kabone yakorewe muri Tanzania gacagure yo muri Tanzania so ngo niyo muri Tanzania ngo niyikomeye urumva ibi vy'ibitenge by'abagore wasanga abantu bagura ibitenge vyo muri Kongo ngo nivyo bikomeye kandi nga mu Burundi bihari so rero nico rero ako kantu twishizemwo ifoko tukivanamo tubone ko mu Burundi dushobora gukora amabiti akaze akomeye cyane ushobora gukora nka vya bindi nizi rap zanje usanga bamwe bazigwanya bavuga yuko ngo ni rap za kera no ahubwo se uvuga ngo ni za kera avuga ngo nigana ba Eminem donc kugira ngo umva berekane yuko atakintu ciwanje mfise gukria je ciwanje turafise ama inspiration atandukanye ariko twemere yuko mu Burundi hari abana bazi kwiyumvira hari abana bafise ingabirano tuvyemerane urumva hari abana bazi gucapa ngaha woza gushira ku rwego rwo gukompeta n'abandi bari ku rwego international ariko sinzi ico kintu twama twishiramwo ngo umuntu aririmvye neza ngo ngategezwa kuba bikuye ngaha no turafise ingabirano zacu turafise ingabirano zaka twarabikoreye n'ibintu je nakoreye kuva nkiri umwana niga primaire niga 5e ngenda kugira ama travail ugasanga namanitse ka uniforme ahantu kakagira umuyaga kagatwara nkaduga ndigifuwa wazi urumva niga 5e cyo imvira yo gushika kuri no munota nkiri muri aya matravail none gashawe wumva noreka gutanga ikintu kiba kiri ku rwego gute donc ndabikunda ndabigumamo rero iyo hip hop jewe ndakeneye yuko abantu bazobona yuko nayigwaniye fendofe bazotegerezwa kubibona benshi barayivamwo bagakora ibindi bakayivamwo bakakora ibindi bakayiruka bakongera bakagaruka kubera ko jewe hamwe mpora nibaza n'ikibazo kimwe avuga ati iyo mba ntakiri muri hip hop hanige benshi batabakora hip hop baba barabihevye nyene pour du bon kuko ugiye kuravuga ngo umuziki wa hip hop ngo ntukundwa urumva rero biba bivana n'ingene tubisigura mugabo jewe shaka yuko abarundi bose bategezwa kuzokunda hip hop kanatsinda ugiye kuraba n'abantu baririmba imidiho itandukanye je no kubwiza ukuri bariho abantu benshi atanantu twoshobora kujyana kandi bo baririmba iyo midiho bavuga ngira kunzwe urumva twama twakoze amashow hagati mu gihugu mu gisagara cya Bujumbura bakabona fan base yacu ngene ingana kandi dukora hip hop sasa kubera iki twama twishamo ngo hip hop ntikundwa kubera iki kubera ntimwameliora muracika intege bamwe kubera ivyo mukora mugwa muri vya bindi nyene nta buhinga no mu wa mbere tugiye kwiga kimwe guteranya kimwe bingana bibiri ntiturinda duheza ishure twiga kimwe guteranya kimwe turahindura tukiga ibindi bigoye ari navyo rero uzosanga bampora ngo Fabilove ngo ndirimba ibintu bigoye bien sûr que oui ntegezwa kuririmba ibintu bumva vy'ukuri ko namaze kumira akabuye k'abahapera
so nico rero kihari n'indirimbo zige n'amarapa agenda pole nashoboye ibigoye ibi vyoroshe navyo nanira gute ukabara karavye kameme yes Fabilove biramaze gushika ariko aravugwa yuko ari umuririmbyi w'umuraperi akomeye hano mu gihugu cy'u Burundi abandi akumva ko hariho izindi commentaires z'abandi bavuga ati ntaca ashoboye none nyegasha ko ntari amafaranga no kundwa na bose donc umuntu wese arafise uwakunda sawa kandi biragoye kwemeza abantu bose na Jesus yaraje ngaha ku isi kandi azanye ibintu vyumvikana kandi twategezwa kwemera twese mugabo bamwe bahisemwe kumubamba urumva bisigura yuko nta muntu akundwa na bose donc mugabo abona ukuri kandi no muri bajya bagupinga vy'ukuri barashobora kubona ukuri mugabo kubera ko bavuga ati twebwe turi kuri uru hande ahubwo bagwana ingwano yose ishoboka kugira ngo ico kintu ca grave uri kurerekana bagicafuze gise nabi niko biri Yesu ubutumwa uhereza abaririmbyi nk'abaraperi bagenzawe ubona ko bishaka kuri no mwanya baguma bidoga yuko rap yo mu Burundi datera imbere bon hamwe umwanya umwe barafise rezo kuko novuga yuko ntitera imbere hip hop kubera ko abayigwanira canke abayijamwe ni baki je nkuma nivuga ku ruhande rwanje je baracuna bufuni na buhoro ariko nkavyemera myaka hafi 10 nkikundwa uko nibaza gatawundi muntu arabishikako tureke kubeshana mugene murondera barapero bose baba barabaye ngaha mu Burundi umuntu amaze gukwiza iyo myaka akiri kuri hit muza gusanga atawuhari ntawubaho n'abandi bako barabikora kuva muri aya 2016 bako barazana umuvuduko ntituzi ko ari wa muvuduko w'isaki ariko tu icyo novuga si ikintu coroshe na gato umuziki bavuza mu maboîte barawubanira cyane si umuziki bavuza mu bubare uretse kuwubanira ho biranakunda ko uvuzwa muri boîte yego birashoboka je nawe numviriza ziga I'm Not Afraid za Eminem narumva izi ndirimbo za Diamond ngo quarantine ndazi miziki myinshi ivuzwa mu manuze ma boîte cye mu bare butandukanye muga kubera ari zabaye vyabine nakubwira ati vyo gusuzugura abarundi kubera ari vy'abarundi bakashabanka kuzivuza rero kugumya uwo mutima wo kumva yuko utegezwa kugwanira ico kintu kandi kitavuzwa sha ugira abake vraiment nicito babeshere baca bahunga bakaja mu bindi ngo nivyo bivuzwa donc baza muri hip hop ngo kugira berekane kiyo hip hop bayishoboye mugabo ata objectif yo kuyigwanira bafise je nafise objectif yo kuyigwanira dakene one day ko jenzo bankagwa gasore wo muri hip hop yeah Fabilove nko baririmbyi bavuga yuko promo kuri bo atari kirenga nivyo vyivyo nyene ndiko ndakubwira si bon nta promo ya ikirenga ashobora kungirira kuko icamenambe ndiko nkora ibintu batiyumvamwo cyane kandi bigwanirwa na baki so urumva biratahuritse ariko mugabo nituvuge ngo ni bose hariho abatahura vraiment naho bakiri bake mugabo bariho vraiment batahura umuziki wa hip hop gusa ni bake vraiment ni bake yeah Fabilove kumbure wagegeza kuduhereza akapela kuri verse ya kabiri ku ndirimbo y'abapangayi kugira ngo tunaryoherwe twumve neza na neza Fatu mugambanyi umubwira uti genda wa shetani va mu nshuti erega iruka hey okay umutima nuwe wawe warawuhawe emera ufata uganze hey umugambanyi ishetani Babylon mugire utiwe chomoka sohoka oh my god yeyo Fabilove dakesha boy ivyo bisanzwe murabizi yuko ni style nashizemo mugabo bisanzwe se hari abacavyita ngo ni R&B nta R&B vraiment naririmvyemwo ariko ni style yo kuririmba style yo kuririmba ya ariko Fabilove ari nibara yishoboye bon kubera ko ni style novuga yuko jewe ntakunda rero iyo udakunda ikintu biragoye kuvuga ngo ndagishoboye sindagishoboye abantu nibo bajija kuko je indirimbo zanje za master zose murazi yuko refrendi iririmbira iyo yose nije niririmbiye ziriho nyinshi niririmbira so
mugabo jewe sinkunze kwikrasa muri iyo kategori y'abarnbiste kuko misanzo si kintu je nkunda muri misanzo sino sinovuze gitari ivyo ntabizi yeah. Ndabigerageza mugabo sinovuga ko ari ibintu vyiwanje kuko si ibintu nkunda je ubwanje yeah. Biramaze gushika Fabilove yiyumvira yuko azohava aririmba indirimbo indirimbo nk'imwe basi kugira ngo nka R&B yereka abantu ko asanzwe azi R&B uretse ko abikora mu ndirimbo za rap zo agashamo nka refrain yiwe. Bon wanashima zirahari zakoze indirimbo ifise iminota nk'itatu yose indirimbo yose muri yonyene ari R&B gusa. Wanashimiye irenze yego yose ari kuririmba kweri kwego zirahari apara ku ndirimbo oya kandi bikiri mu gikoni gamana okay ntirasohoka birahari vraiment zakozwe turi muri 2020 zakozwe kuva 2020 mu ntango yego zirahari mugabo gusa dufise programme dufise ukuntu mugabo kandi bazotahura n'impamvu nayikoze si muri ubwo buryo mwibaza bwo vuga ngo guhemuka no jewe sinzigira mpemukira hip hop donc irakozwe muri uwo wundi mudiho uri kuravuga ariko kandi sinahemukiye hip hop urumva ico kintu kiragoye gutahura donc nta rap irimo narimvye uwo wundi mudiho wo kuririmba mugabo sinahemukiye hip hop urumva rero ni ikintu gishobora kuba confusing nzobisigura umunsi vyabonetse Yes bigenda gute canke vyagenze gute kugira ngo indirimbo ibiri muri studio ushaka kuno mwanya ntisohoke kamara umwaka wose mu gihe haguma hasohoka izindi iyo program ibipanze gute ni program kuko urumva ibintu vyose nitwo birangiriza ibintu vyose tuba dufise umwanya wavyo ni program ifise staff nini ndabire ibikorwa iraba uko dutegerezwa kuba twakora ibintu so ndafise indirimbo nyinshi ndafise ama collabo ari muri studio izi za abapangayi zagiye gusohoka zo zakozwe kera zitarasohoka ariko urumva ndafise ama video atarasohoka donc ni programme ni programme hagati ya team na management Fabilove afise iki James team itandukaniro riri hagati ya team na management niri bo je novuga sindumu expert muri ivyo cyane mugabo icyonze cyo management ni ikintu kiba kigufise mu maboko ariko team akenshi ni ikintu wowe uba wifitiye mu maboko iwawe so bisigura iki team ni wowe uri nka boss wayo ni wowe ubikore inunze we gusa irakurabira ati okay mubona iki kintu gute ugapropose ga management ni gutegeka avuga ati kora ibi donc ibintu vya mwene nibi gufise mu maboko ikakumenya ibi cye biriya donc ibintu vya mwene uko rero team urumva na management n'uruntu runini cyane mbe ntabasigura yuko management nayo nyene ari abakozi ko baririmbye kubera ngo uvuga ngo muririmbye araririmba akaja ku masho akazana inoti kuri management bon jewe no bisigira ugutandukanye kuko management umaze kuvuga management ni ikintu deja kirimo abantu benshi ariko hari cyo bita manager umumanager umwe ujya niwe aba ari nk'umukozi w'umuntu donc ni wa wundi akurabira wambara gute ifata gute kuri stage mbe dukurikiza urutonde rw'indirimbo gute kuri stage mbe bigende gute donc ibintu vya mwenuko manager kesha bari nk'umukozi w'iwabo urumva naho mu Burundi bafata ngo n'umuntu afise iponyo nyinshi me n'umuntu aba akumanaginga kuyobora basi kumanaginga ni nko kuyobora mu bintu vyawe ariko management tuvuze management n'uruntu runini cyane ya nigo rurimo wa manager rukabamwe n'abandi bantu staff nini cyane ya Fabilove ndagushimira ko waduhaye mwanya wakuru no musi kugira ngo tuyage byinshi kuvyerekeye career yawe ndetse no kuyaga ivyerekeye indirimbo yawe nshasha ariyo yitwa abapangayi bon reka ndabashimira namwe Amisho TV ndabashimira cyane gose mbandaye muteza imbere ibikorwa by'abarundi nibaze yuko abavuga yuko ngo hip hop ngo ntitera imbere kandi ifoko abantu aba presenters cyangwa abantu aba journaliste culturel bamenya kuza baragira ikintu donc cyo kugira ico bafashije abaririmbyi b'abarundi bose kuko maze gusigura nabi hip hop nta curi kurakora kuri ya hip hop kugira ngo itere imbere donc rero no kuza turaraba amajambo tuza turavuga ngo hip hop ntikundwa ngo nikundwa naba kugira ngo werekane yuko hip hop atari umuziki mwiza so rero nico rero novuga jewe no batumirira kubandanya mukora nkuko
Amisho TV ikora. Hanyuma kandi mubandanye mu subscribinga ariko kandi mukwirikirane n'ibikorwa vya Fabilove Keshan Boy murabe indirimbo zanje zose hanyuma mugire ibikenewe vyose murakoze cyane. Hari umuntu agomba kukubaza ikibazo, hari umuntu agomba kukubaza. Mbo Fabilove byari ibibazo bine nshaka kukubaza nk'umufana wawe ushoboye kubinyishura nk'umufana wawe sivyo? Mbo ikibazo cya mbere wowe ufise n'abantu babiri mu mahanga wavuze indirimbo zakugira ngo zishobore gutera imbere. Abantu mu mahanga baba bazivuza. Bon, jewe nukuri sino kubesha ntavyo nzi. Ako usivye yuko bahora bandungikira ubu video mu bubare butandukanye uko ravuzwa hari hanze y'igihugu. Anovuga nko muri surtout muri Afrika. Muri Afrique niho novuga muga mu bindi bihugu vy'abazungu vyiki novuga yuko nta benshi kirenga ndabona vraiment bashobora kundukira ubu video banyereka imiziki yanje kiravuzwa kumbure ko ariko akundi nyene ibikorwa vy'abarundi muri rusangi bitavuzwa hanze. Yes, ikibazo ko bariko baradukurikirana kuri no mwanya nk'abakunzi b'umuririmbyi yitwa Fabilove hano mu Kanyosha ingo tuvugane ingo ni sawa umeze neza ufise ikibazo cyo kubaza Fabilove. Fabilove ndamukunda kubera n'umuririmbyi aririmba ari pop iryoshe cyane kandi hari ibintu dura twumva nyene ngo bifesi hari nk'indirimbo hari gupiga bifesi nyene twumviriza amajambo ukumva umenga bariko barabwira Fabilove kandi ako kwa tuba tumukunda Fabilove yatwumva umenga biratubabaza ahubwo nk'ijya ndirimbo n'umupangayi yaragize nawe yarakwiye kubivuga nyene neza nyene akabimubwira kamubwira ati we bifesi kwe kwitonda akaraguza aramwiyumvira Fabilove kubera Fabilove ararengeye abarapere bo ngamba Burundi abarapere bo ngamba Burundi arabarengeye kubera no bumvirije nawe ugenda mu Rwanda cyangwa kaja Tanzania akubwira ati umurimbyi w'umurundi yitwa Fabilove ararapa sana cyangwa nk'ijya ndirimbo ntacyo wanze kweri nakubari Love nakubari musaza. Icyo tumye Fabilove gukora niki? Icyo tumye Fabilove gukora niki? Icyo numye Fabilove je nagomba ndamusaba ikintu kimwe sinzi yuko bafise umumanager twashaka yuko zarakora ama video kandi ama video mu kuyakora nuko urabona abantu kuntu baryohewe bariko baramuraba imodoka zose zahagaze abamotari taxi vira bahagaze bamuraba kubera urukundo bamukunda kubera abazashoboye cyo namusaba rero nuko zarashiramo inguvu n'ama video yashiramwa nyene bamubona nyene fresh nawe na bifese amwe zaratinya kwanza yego kwera icyo nakubwira mutamu. Yes, Fabilove nibaza ko wumvise icyo umufani wawe avuze ko mbure wogerageza kumwishyura muri make. Muri make novuga yuko abafana bafise ivyo bifuza kandi irevre naje kugira gukorera abafana ariko bibuke yuko na programme y'umuntu ibaho programme y'umu artiste irabaho. So jewe rero icyo novuga yuko ivyo bakeneye sinzoreka kubikora ariko kandi twemere yuko programme nayo ibaho. Ico ni cyambere ngira nacishuye hame ica kabiri naco novuga yuko kucerekeye ama video muri no mwaka 2020 vraiment giye kuyaronswa. Jana sibazo mu bisanzwe bishika nka bine ariko sinzi ko nyarusa kugira ngo binyishure mbo je ndakunda kubona ama commentaire cyane kuri Facebook wavuga Bface hamwe na Fabilove. So nshaka kumenya eske oba hari beef komeye cyane hagati yawe na Bface kandi dushaka ko umuziki wacu utera imbere ivyo by'ibintu by'impari byoshobora kugabanuka kuko ntidukeneye ibintu by'impari cyane mu bari imbibazo kwa twadushaka ibintu byo gutera imishaka unyishure kwera ndabona ibintu byinshi mugabo no musanagize iba kugira ngo duhure nshobora kubikubaza live. Bon, je novuga yuko nta beef ihari usivye yuko twebwe abaririmbye dufite ama complexe hagati yacu ugasanga ngo ujya muririmbyi waramaze kwishiramo yuko donc mwankana urumva mugasanga nta kwankana kuhari nta kwankana na gato ikuhari usivye ngira n'abandi ba presenters bamwe babishiramwo novuga akariro kugira ngo ivyo bintu bihabe sino cewe nta muririmbyi twankana kandi novuga bijya katacu dufa nta kintu kihari usivye rimwe na rimwe kusanga hariho utuntu tumwe usanga ariko arakora ngo kugira ngo yerekane yuko je twankana je nta gwanko dufitane kuko nta kintu nakime dupfa kugira mwerekane yuko iyo bifatayo
naho mugerageza kubinyegeza. Bon, je novuga yuko collabo narazikoze kandi twarazikoranye, arabizi ko nigeze kumufasha amakolabo kera kuva kiri mu magroupe. Twakoze n'izindi collabo turi mu zindi ndirimbo zama yandi makolabo, peut-être muri ino miss turetse vyakira mvuga muri no miss ego umwanya waro wose azobishaka azoza dukore nta kibazo. Jewe imiryango iruguruye. Uvuze yuko umwanya azobishaka bisigura ko Fabilove kuri batamusa azobishaka. Jewe no muhamagara ashobora kwibaza yuko mfise impamvu zo kumumara amazi. Rero umunsi we zo kumva karigado akumva nyene ko yiyemera niwe azondondera kugira ngo simpave ndamuhohotera mu kuja kumurondera abone yuko umenga mfise objectif yo kumumara amazi. Kibaza baravuza imiziki y'abanyamahanga kenshi kukibobo batatuvuza mu guvya hanyuma bwena mwe babahamagare mugende mugira amasho nkuko badamonde barahamagara bakavare bakazi no bakabahereza amahera menshi kandi mwege aho mu gigo cace mwe mukwiye kuronka amahera menshi cyo kikubaza cyane cyanyo. So je navuga yuko ni vya bindi naherako bimwe navuga vyo kudakunda ivyacu kudaha gateka abaririmbyi y'abarundi. Umaze kubona nka Diamond ahabwa amamiliyoni 100 mu giteramo kimwe akabona abarundi nabo bahabwa imiliyoni 15 mu biteramo 200 kuva yuko uko kuminimiza abarundi vraiment kurateye ubwoba, ariko mugabo biriko biraza nibazangira bizote babiza bigende fresh bigende neza. Yes, hari undi mukunzi wa Fabilove asanzwe akunda Fabilove ariko kuno mwanya ubona ko ariko dusaba ikibazo reka tuvuga nawe ati ngo ndakubwire umeze neza apoa usanzwe uba hano nyene mu Kanyosha izina ya Fabilove arizi icyo ukunda Fabilove ni giki? Ndamukunda kubera ari umuririmbyi kandi nemera mutima wanje indirimbo yose aririmba indyohera gusumba iyo baririmbyi bose abiyumvira ko bozana beef muri game yiwe nibaza gatanu umuyo kwegera. Oya icyo mubaza ni iki? Icyo no mubaza ni uko naragiye mu giteramo ciwe cya Satb cyabereye ngaha kwa Makasi arerekana Satb urutonde rw'abaririmbyi bagiye gukorana hamwe muri Empire. Nagenda mubaze nk'ikibazo kiwanje ko umunsi yerekana ko nawe yararimo mbega yarabandanije bakorana n'uwo mugo wa Empire canke baravanye canke nijo kibazo kiwanje nari mfise yuko bakiriko muri Empire nawe nyene kuko nsanzwe mfana na Empire nkongera nkafana na Fabilove nkuko ndamukunda ko indirimbo ziwe zisumba izindi z'abandi bose maze kumvirisa. Fabi kibazo wacyumvise? Bon ndagushimiye cyane gose, thank you. Hanyuma icyo novuga Empire turakorana mugabo kuba kuyinjiramwo niko novuga yuko sindimwo, ariko kumbure ko ejo cyangwa ejo umunsi nayigiyemo bazobivugira ku mugaragaro. Ahubwo poro mama novuga yuko turacyakorana nk'abavandimwe. Turacyakorana nk'abavandimwe n'abavandimwe ba Satb n'abantu twakuranye n'umuririmbyi akomeye. Novuga yuko ni na label novuga bafise ukuntu bafitaniye urukundo hagati yabo cyane, bafatana nk'abantu bavukana, urobegwa Bose ukobegwa n'umuririmbyi atwagwa. So rero je ndakunda ukuntu inyubako yabo, ariko novuga yuko sinohava mbesha ngo ndayirimwe, ariko turakorana. Nibaza ko twavuganye ikibazo kimwe mfisa kandi kamwe ariko kanyuma je kandi kabazo ofisere kuri Fabilove. None ko aha mu Burundi bona abandi baririmbyi bose bondi makongo bose baja hamwe hama bakakora ikintu kikabinjiriza business yabo muziki game yabo bakaronka amafaranga akwiye. None kubera iki bo batoja hamwe nkabo nyene bakumva bamwe ko baba bamwe bakakugira beef umwe akareye indirimbo ya beef bagakora ikintu cyose bari hamwe hama bakaronka amafaranga uko nabandi bayaronka. Nijo kikiri mbona ko mu mitima yabo boda bakicarira bona gomba bakaja no muri Empire nyimbaraga haze gahabaye bakagatorera inyishu hama umuziki wacu Burundi tukumviriza abarundi ko bose bari hamwe bakoreye hamwe niho tuzoronka akantu kavuye muri game y'umuziki tukaba n'abarundi biwacu ko bakagenda mu kantu bavuga ati kajya kantu bagakuye mu game y'umuziki mugabo batagiyamo ngo bumvikane umwe wese agakereye agwiwe n'agakereye agwiwe. Aho ndabona ko game y'umuziki twese n'abanyana twe tukunda tuzohaba twiyumviriza bariya kubera abo ngaha twumva kumengo bakiriya beef. Nico gituma rero tuzokoma twumviriza za hari nico twobasaba rero nibagiye urunani
baje hamwe nyambara ko bakosa kabaye twebwe abanwanya ntitwukumve kango cyangwa ngo twumve mu ndirimbo nibo nyene bagibicarire nyene bakicarire hanyuma bagatorera inyisho twebwe abanwanya baduha ikintu kizima atavyo kuvuga ngo kanaka ngo yashatse gucoza kanaka ngo yashatse gucoza kanaka ngiye jambo ryo amarira y'abakunzi b'umuziki ndundi urayumva Fabilove misanzo nta muntu numwe adakeneye yuko umuziki w'u Burundi ubamwe urukundo nta muntu numwe atabikeneye so najeho ubwanje birambabaza aho usanga abaririmbyi menga uyu n'uyu ntibumvikana cyane jewe na naka ntitwumvikana so ariko nagiye gusanga bitegwa n'abandi bitegwa na mwebwe aba journaliste mwebwe aba presenters nimwe mu bitera ati gute canke aba DJs canke abandi kuko twebwe abaririmbyi wewe na naka naho mwokwankana wewe mugabo uri kuri radio canke uri kukimenyesha makuru kanaka bose ukabaha point imwe umuririmbyi araza kubona yuko kwanka mugenzi we ataco bimaze aza kubona ko ataco bimaze mugabo nimba jewe nanka uyu hanyuma jewe bakamvuza ahubwo ndushirizaho kumwanka kugira ngo bagume bavuza jewe ariko iyo twebwe naho twokwankana mugaba journaliste cyangwa presenters bakaja hagati aho gati no ushaka umwanka ushaka ugire gute twe tubavuza kumwe nta muririmbyi wo kwanka uwundi nico je novuga nibaza ko akamo ni sawa kugatera twebwe natwe abaririmbyi twikosore turabe agahaze mugabo cyane novuga yuko umuzi uza kuva ku bantu bajejwe gupromotinga umuziki yes nuko uwundi mukunzi wa nyuma akunda Fabilove hano mu Kanyosha vipi bro fresh Fabilove fresh kwenda shima ufise icyo ugomba kubwira Fabilove ego kweri ndumufanzi wiwe kweri icyambere ngo bakometegera inkunga hari indirimbo yakoze kweri nkunda sana kweri ntiyaza kuba ari nka Amerika bacamutwara ari indirimbo yitwa Master kweri yayiriye kujya nyene imeze kweri big up kweri hama fise ibibazo shaka kukubaza ikibazo kimwe kuri ko ivuze mu gifise amakestion so question start kandi fise n'ikindi kimwe shaka kugusaba ikibazo cya mbere ngomba kukubaza kiri muri so question nicaye ikintu abantu bavuga ko umuziki ndundi atakintu utanga cyangwa atakintu baronka mwagenda kubaza nicaye ikintu umuziki umaze kuguha nawe wishimira we nkavuga je muziki warampaye iki ikindi kintu ngenda kubaze gise gomba gusanga ico nyene gomba kubaza ikindi kibazo kimeze uko nicaye ikintu umuziki utaraguha mugabo uvuga ati jewe ndiko ndaraba muri career yanje umuziki uzokima ikindi kibazo ni ahantu wifuza gushika utarashika wewe nyine uvuga ati je ahantu ndikeneye umuziki uzohashikana mu gutarashika ikindi kintu ngenda gusabe ikintu kimwe kwenda ngenda gusabe indirimbo imwe zo ndondera abantu twaba Bushari mu Rwanda mukone freestyle kweli featuring kweli iyo featuring ndazi yuko muzoshikana kure kweli kuko n'abarapere nkunda bashoboye muri kariyeri yabo sikuvuga ngo rap abantu benshi barayitiranya rap agomba kuyikora kutariko rap ni kurimba ivyayo nyine kumva ko usohoye message kandi abantu bakayikunda isohoye message turayikunda sana kweli nanjye ngenda gusabe bajya anye barasohora message abantu benshi bakunda none gusabe ubaronde canke we nyine bishobotse mugire contact mukorana indirimbo na mabusha ari kweli ndazizo gushikana kure ucunyishura kuri twibazo kandi Fabi ibibazo wabyumvise ni ibibazo novuga yuko bisa nibigomba kugiranira agasano gatoyi novuga yuko je kwanza mbanje kwishura kwanza icumuziki umaze kuma donc novuga yuko n'umwami yagigwa n'abagabo sivyo donc jewe nanje rero kuba mfise abagenzi kuba narashoye kunguka inshuti nyinshi kandi mu bihugu bitandukanye donc novuga yuko nta kiruti cyo kuko ivyo nza kuronka vyose hari naho vyova muri abo bagenzi bose urumva hanyuma usivye ivyo ndiyambika ibintu byose nibaza yuko nta kandi kazi jewe novuga nkora kaboneka kiretse umuziki so rero iyo umaze gushika kuri etape nk'iyo hanyuma urambwira ati mbe niha urabona yuko kugera canke nihe utarashika ati mbe urabona yuko umuziki wo mu Burundi uriha nibuka ko yabaje ati uretse wamaze kwishura yuko kuco yabaje ati umaze kuronka ku muziki acabaza kandi ati niki utararonka uvuga ati je nshaka kukuronka iki mu muziki ikindi cya gatatu nuko yaciye ati nihe wifuza gushika utari bwashike mu muziki je nibaza yuko twese nta muntu numwe atifuza kubaheza kuruta hari uno munsi urumva turifuza kubona umuririmbyi w'umurundi donc ari kuri ziga zindi etape z'abandi abandi naco badusumvye
mugana nuko badusumbya gutahura gusa abagwizatunga abagwizatunga bahandi baratahura umu artiste, baratahura umuririmbyi icyo ari cyo, bakamukoresha mu brand, bakamukoresha mu bintu byo guserukira ibintu byabo vyashara byabo. Ngatwe nga mu Burundi urabona ko ibintu biracyagoye, tugeze mu gisata cya hip hop ni hatari. So rero nashaka kuvuga ikiki, nashaka kuvuga yuko ndifuza yuko umuririmbyi w'umurundi ategezwa ko kuzoba afise itunga akinjiriza leta ibintu vyinshi bivuye nawe nyene kumuririmbyi, kuko kuri no munota naco turonka twoshobora kwinjiriza leta. Ruva rero iyo leta ni gerageze dufate mu maboko, hanyuma idufate neza. Ego novuga yuko iragira kigoro, mugabo hari abantu batarashika, urumva hari abantu bataradushikana neza nko kintu cya sponsoring cyangwa n'ibindi bintu bituma umuririmbyi ategezwa kubaho mu buzima nk'abandi ba artiste bahandi. So umuririmbyi n'umu ambassadeur cyangwa ari umukobwa n'umu ambassadrice, urumva. So rero iyo umaze kubona umuririmbyi abayeho mu buzima busanzwe, ugasanga umuririmbyi asigaye afata bus, ukabona umuririmbyi vraiment aba ahantu hadasa neza, ukabona umuririmbyi vraiment donc ntacyo yirengeje, ntabwo biza gutanga ishusho nziza. Aha mu Burundi aratembera abatanzania, atembera abanyarwanda, atembera abakongomana baki. Rero iyo wumvise ngo umuririmbyi arakomeye bagacabona abayo mu buzima bwa fake, bagenda batuvuga nabi hari. So rero je ndifuza yuko tuzobaho mu buzima mwene ubwo rero bw'abandi ba artiste, nico kintu je niyo ndoto mfise.